tubeshweho no kwizera. Igice ca mbere tugikurikirana ku munsi wa mbere nyene. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard. Tukaro tugeze muri wa mwanya mwiza uko mumva ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe uko umuntu wese rero yitegura kugira ngo yakire ico Imana igomba mu bugingo bwiwe. Kuri mikoro rero muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Reka dusome ijambo Abaheburayo igice ca 10 ku murongo wa 38 aho tuko turavugana cyane kuri aya majambo adasanzwe ajanye no kwizera. Ukwizera rero urashobora kuba ufise uko ukumva, ugasanga kumbure wiyumvira ibi canke biriya cyane bikavana kumbure ni bishobisho uba ufise muri wowe, ukumva kumbure kwifuza ivya mugenzawe, ukibaza rero ko ariko byoba bijanye no kwizera, kandi ukibaza ko kwizera ari ibintu bisanzwe naho uba utafise ukwizera ubuzima burabandanya, canke ukaba ugufise ugasanga ubona menga ni ibintu bisanzwe. Ariko reka dusome amajambo y'Imana yanditse mu Baheburayo igice ca 10 ku murongo wa 38. Turasoma mu izina rya Yesu ati: ariko umugorotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Turasubiramwo atari ku mugorotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Tugira tuvugane rero cyane ku bijyanye no kwizera, ariko cyane tuvuga duti umuntu ntabeshwaho n'ivyo abonesha amaso, ariko abeshwaho n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana, n'ijambo ry'ubuzima, n'ijambo ry'Imana. Abantu rero babeshejeho n'ibintu bitandukanye. Bashobora kuba ubeshejeho n'umushahara, hari n'undi usanga abeshejeho n'urudandazwa, ariko hari n'undi kandi usanga abeshwaho kumbure n'umugenzi cyangwa n'inshuti n'abana n'abavyeyi. Ariko ngomba ko kubeshwaho ubuzima bwawe wobushira amaso yawe kuhoraho, wumve ko ubuzima bwawe butabeshejweho n'akazi, ubuzima bwawe butariyo kubw'umushahara, kuko akazi karashobora guhera mugabo kandi ukabandanya ubaho, umushahara urashobora guhera mugabo kandi ukabandanya ubaho, umurima urashobora kononekara mugabo kandi ukabandanya ubaho, urudandazwa rurashobora guhagarara kandi ubuzima bukabandanya. Ntubeshejweho rero n'ivyo bindi vyose ubonesha amaso, ariko umuntu abeshwaho umugororotse cyane niwe mvuga abeshwaho no kwizera. Ijambo ryo kwizera rero ni ijambo ridasanzwe kandi rifise ubushobozi bukomeye cyane, kuko Imana kenshi yamigomba ko abana bayo bizera. Maze Yesu Kristo amaze kuboneka ngaha ku isi, kenshi abantu yakiza babwira ati ukwizera kwawe kuragukijije. Nuvuga ko ugukiza kuba kuhari, ibitangaza biba bihari, ibikogwa vy'Imana biba bihari, biba bigaragara, ariko ku muntu haba hasabwa ko haboneka ukwizera. Habonetse ukwizera, Imana irakora ibintu bikomeye cyane kandi bitandukanye kandi bihambaye. Turaza kuvugana cyane kuri uyu Maria na Marita bashiki ba Lazaro. Reka tubanze tumvirize akaririmbo. Turaza kuvugana rero kuri Maria na Marita bashiki ba Lazaro, tuvugane ku bijanye no kwizera. Arakoze cyane rero uyu muririmbyi Upendo Nkone. Tubandanye tuvugana kuri rya jambo rero, tuko turavugana ko nubayeho kubiboneka n'amaso, kuko ibiboneka n'amaso nibisanzwe, kandi ntubayeho kumbure ku nkomezi zawe,
kumbure ntubayeho ku byo uri kurakora canke ibyo wiyumvira, ariko ubayeho kubw'ijambo ry'uhoraho. Cyane cyane ndiko mvuga cyane cyane ku mugororotsi, nk'uko ijambo twasomye rivuga ati umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Mu kundi kuntu umuntu yobitahura yovuga ati utabeshwaho no kwizera ntaba ari umugororotsi, kuko umugororotsi w'Imana nk'uko Imana ivuga umugororotsi wanje, umugororotsi wiwe azobeshwaho no kwizera. Ngo kandi niyiyonjorora niyikuramwo, mu Gifaransa bavuga ngo niyikuramwo, mu Giswahili naho bavuga ati niyakekeranya, ati akisitasita, niyakekeranya ntazohimbara umutima w'Imana. Mu gihe ufise ukwizera gumaho nyene kandi wumve kukomeye cyane, kuko abizera Imana baba bakomeye cyane kandi bameze nk'umusozi Siyoni, kandi bashobora kunyiganyiga n'icyo cyose. Ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni batigera banyiganyiga nubwo hoba hameze gute. Wibuke amakuru ya Petero yabonye Yesu ariko agendera ku kiyaga, maze abona arabahamagara ati nimburi Yesu mpamagara nze. Yesu aramwemerera araza. Mugabo amaze kubona mu kiyaga kumbura yabonye ifi ingene zisimbagurika ati azinja, atangura gukekeranya. Amaze gutangura gukekeranya agize ubwoba, ubwo nyine yaciye atangura korokerayo. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana, WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero ya Hope Church. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire, haruguru gato ya Mutoyi, aharabana naho bita kwa Gerard.